So good to be with you. Ni vyiza kubana namwe. Before I preach, I want to do something else. Imbere yuko nigisha nagomba mbanze ngira ikindi kintu. This is my 5th time here in Burundi. Kuko hano i Burundi no ligira gatanu ndaje. And I have noticed that you are a singing people. Kandi narabonye yuko hari muri abaririmbyi. Ego? Ego. 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 So my first time in Burundi, ijambere nshitsi Burundi, I noticed you have the choirs and you have the common songs. Narabonye yuko hariho amakorale menshi kandi ugasanga baririmba nk'ibintu bimwe. And we have common songs in Sweden as well. Kandi turafise natwega amakorale muri Sweden. And I noticed that you have the songbook for the common songs. Kandi turafise igitabo c'indirimbo dusanga duhurirako. And we have it in Sweden as well. Kandi no mu Gisweda turazifise. But we are adding new songs to the common songs in Sweden. Ariko hariho ururimbo rushasha. So I decided to translate one of those songs from Swedish to Kirundi. Naragerageje rero hindura izo ndirimbo z'igiswede ndazishira mu Kirundi. So this is a new common song in Sweden. Iyo ni indirimbo imenyerewe cyane muri Sweden. And we sing it as a worship song to Jesus. Tuyiririmba nk'indirimbo yishimwe kuri Yesu. And it's easy. Would you like to know it? Kandi iroroshe, mbega murifuza kuyimenya? Ego. Yes. So I will sing the song first. Ndaza gutangura ndirimbe. It has 3 different parts. Ifise ibice bitatu bitandukanye. I will sing them all and you can listen. Ndaza kubiririmba kugira ngo uvyumve. And then I'll learn it, teach it to you part by part. Hanyuma nje ngenda ndabigisha igice kimwe ku kindi. Ego. Are you ready? Muriteguye? Ego. My Kirundi is not as good as Evosh. Kirundi ciwanje ntikimeze neza nk'icya Blandine. So you have to have patience with me. Muraza kunyihanganira kubw'ivyo. Hosanna, Hosanna, uri echuru. Hosanna, Hosanna, uri echuru. Turaguhimbaza, Turaguhimbaza, nahuanye nawe. Turaguhimbaza, Turaguhimbaza, nahuanye nawe. Isina yawe rubawe. Isina yawe rubawe. Okay. Thank you. Oh, the musicians are coming. Yes. So, this is the whole song. The first part is easy. Musicians, you can wait for a second. Wait. Mubanze murindire tubanze twumvirize ingene igice cya kabiri naco kigenda. Hosanna, Hosanna, uri echuru. Hosanna, Hosanna, uri echuru. Turaguhimbaza, Turaguhimbaza, nahuanye nawe. Tugende. Turaguhimbaza, Turaguhimbaza, nahuanye nawe. Isina yawe rubawe. Izina yawe rubawe. Very good. Yes.
So we sing every part 2 times. Igice kimwe cyose tukiririmba kabiri. Okay? Gatahuritse? Let's try it without the musicians once. Reka dutangure hatari mu ivyuma mubanze murindire. And since you are all choir members, almost everybody, kubera mwese muri abo mu makorale, mwese nabonye muri abo mu makorale, if you find a harmony, nimwashobora gushikaho mwese mugira rimwe, please sing it. Muce muririmba. Ego? Holy, Hosiana, Hosiana, uri hejuru. Hosiana, Hosiana, uri hejuru. Turaguhimbaza, Turaguhimbaza, nahuwanye nawe. Turaguhimbaza, Turaguhimbaza, nahuwanye nawe. Izina yawe yubahwe, izina yawe yubahwe. Sing one more time. Oh. Hosiana, Hosiana, uri hejuru. Hosiana, Hosiana, uri hejuru. Turaguhimbaza, Turaguhimbaza, nahuwanye nawe. Turaguhimbaza, Turaguhimbaza, nahuwanye nawe. Izina yawe yubahwe, izina yawe yubahwe. So this word Hosanna, ijambo Hosanna, Hosiana, it may be one of the most misunderstood words. ni ijambo ridakunze kuba ritahuritse cyane. We sing it like a song of praise, turaririmba mu ndirimbo z'amashimwe, but the word actually means Lord rescue us. ariko iri zina risigura mwami udutabare. When Jesus is riding into Jerusalem, igihe Yesu yari kwatera aja Yerusalemu, the crowd is shouting Hosanna. igugu ry'abantu baguma baririmba ngo Hosiana. They are shouting, please rescue us. bariko baravuga ati turagusabye udutabare. So I want us to sing this song one more time. Nagomba rero nsubire ndirimbe iyi ndirimbo ubugira kandi. But I know that you as me, you have things that you need rescue from. ariko ndazi ko wewe nkuko biri wanje urafise ibintu ugomba ko Imana igutabara. And as Kenneth just taught us, God is with us. nkuko rero Kenneth yabitubwiye ko Imana iri kumwe natwe. And He can rescue you from those things. irafise ubushobozi bwo gutabara muri ivyo bintu byose. He can walk with you through those things. ikabana nawe muri ivyo bintu byose. So as we sing, I want you to think about those things that you need rescue from. nuko rero iyo turiko turaririmba tuze kuguma twiyumvira kuri ivyo bintu dushaka yuko Imana idutabara. And our song will rise to heaven.
kandi indirimbo yacu ikiduga mu ijuru. And I believe God will send his power into your life. Kandi ndizera neza yuko Yesu Imana ikirungika ubushobozi n'ububasha mu bugingo bwawe. As we sing, the Holy Spirit will work in your heart. Turiko turaririmba ubushobozi bwa mpemu yera buraza gukorera mu mitima yacu. And he will give you strength and power to endure. Imana iguhe ubushobozi n'ububasha bwo gushobora gushikama. And his power will come into you and rescue you from the things you ububasha bwayo buraza muri wewe hanyuma igutabare kuri ivyo bintu byose ufitiye mu kibazo. So let's not just sing the song. None rero ntituze gupfa kuririmba nkuko ari indirimbo isanzwe. Let it be a shout of help to the Lord. Ariko ibindirimbo yishimwe igiye ku Mana. And a song of praise to him. Indirimbo yishimwe ku Mana. Should we please stand? Nuko rero duhaguruke. Stand up. Yes. Haguruke. Oh, so we sing this song to you, Lord. Turaririmba indirimbo. Hosiana, Hosiana, uri hejuru. Hosiana, Hosiana, uri hejuru. Let's do it one more time. Hosanna, 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 uri hejuru. Hosanna, 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 uri hejuru. Turaguhimbaza, 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 nawe nawe. Turaguhimbaza, Turaguhimbaza, nawe nawe. Izina ryawe yubahwe, izina ryawe yubahwe. Hosiana, 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 Hosiana. Hallelujah, uri hejuru. We worship you, God. Hosiana, Hosiana, uri hejuru. Turaguhimbaza, Turaguhimbaza, nawe nawe. Turaguhimbaza, Turaguhimbaza, nawe nawe. Izina ryawe yubahwe, izina ryawe yubahwe. Hosiana, Hosiana, uri hejuru. Hosiana, Hosiana, uri hejuru. Turaguhimbaza, Turaguhimbaza, nawe wanjye nawe. Turaguhimbaza, Turaguhimbaza, nawe
So Lord, we thank you that there is no one like you. Mana turagushimiye kuko atawuhwanye nawe. Thank you that you are the one who reigns in heavens. Turagushimiye ko ari wewe And that your kingdom is getting known here on earth. Kandi ubwami bwawe bukwiye ku isi yose. I thank you that you now have come to our rescue. Ndagushimiye kandi kuri umwanya yuko uje kudutabara. I pray for the ones who have sickness in their bodies. Naho twoba turi mu mwijima n'ingwara. Rescue them from sickness, Lord. Abari mu mwijima n'ingwara manu batabara. I pray for those who need a breakthrough in their marriage. Turasenge Mana abasengera abifuze yuko ingo zabo zimera neza. Rescue them, Lord. Ubatabare Mana. I pray for us all that your kingdom will come. Kandi ndasenze kugira ngo ubwami bwawe buze. Thank you for rescuing us through your death and resurrection. Turagushimiye ko wadutabaye guhera kuri wa munsi wazukira ko Yesu. And thank you for your Holy Spirit who is among us. Turagushimiye kandi ko mpemu yera ari hagati muri twebwe. In Jesus' name we pray. Turasenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Please be seated. Mu byagire. You should all come with me to Sweden. Numva mwese mukwiye kuza tukajana muri Swede. Hey. You know, in my church in Sweden, we have some people from Burundi. Mwishengero nsengeramo muri Swede turafise abarundi basengerayo. We have Serafin. Turafise witwa Serafine. Jose. Na Jose. Very good members in the church. N'abanyeshengero beza muri iryo shengero. They would love to be here. Niyumvira yuko nabo nyene bokwifuza kuba hano. So now I'm going to preach. Nuko rero ubu tugiye mu miga. So this is going to be good. I'm going to talk about God's presence. Nagomba tuvugane kubana n'Imana. God's presence. Imana ko yobana natwe. So let's go to Acts. Tugerero mu byakozwe n'intumwa. Chapter 17. Igice cha 17. And verse 22. Murongo wa 22. Then Pastor, please read from 22 to 28. Dusome guhera ku murongo wa 22. Ibyakozwe n'intumwa igice cha 17 murongo wa 22. Paulo ahagarara hagati muri Areopago aravuga ati, bagabo bo muri Atenayi, ndabonye muri byose ko mukobeje kubaha imana zanyu, kuko aho nagendagenda nitegereza ibyo musenga nasanze hari n'igicaniro cyanditswe ko ngo icyo imana itazwi. Nuko iyo musenga mutayizi niyo ndababarira. Imana rurema yaremye isi n'ibirimo byose, iyo kuko ari yo mwami w'ijuru n'isi, ntiba mu nsengero zubatswe n'amaboko kandi ntikoregwa n'amaboko y'abantu nk'ahiri n'icyo ikenye, kuko ariyo yahaye bose ubugingo no guhema n'ibindi byose, kandi yaremye amahanga yose y'abantu ibakuye mu muntu umwe ngo bagerere mu isi yose. Yashinze ibihe by'imyaka ko bikuranwa uko yageze, icira abantu imbibe zaho baba kugira ngo barondere Imana, ngo namba kumbure bakabakavye boyibona, naho itari kure y'umuntu n'umwe muri twebwe. Nuko muri yo ariho tubeshejweho, tugenda, turi n'ubugingo, nk'uko na bamwe bo mu bigeneye indirimbo banyu bavuze bati, kuko natwe turi uruvyaro rwayo. Wow. So what is happening here is that Paul, he has arrived to Athens in Greece. Ibiriko biraba hano tubona Paulo yariko yandikira abantu b'i Atenayi. And there are no Christians in Athens at this time. Hari abantu benshi muri Efeso muri ico gihe, abakristo benshi. But they are worshiping
different gods. Ariko biboneka yuko basenga imana zitandukanye z'uburyo bwinshi. And they have this place where they have statues and idols of different gods set Bari up. bafise ikibanza cyaba kirimwo ibishushanyo by'imana zitandukanye. And Paul, he is walking around at this place. Igihe rero Pawulo yariko aragendagenda muri ico kibanza, And then he sees this plaque. It says, "For an unknown God." hanyuma rero arabona ahantu hari handitse ngo ic'Imana itazwi. So the people in Athens, they are worshiping many different gods. Muri Efeso rero byaraboneka yuko abantu basenga imana zitandukanye. And just to make sure, they have put up a sign, "For an unknown God." Kandi baragerageza bakamenya neza yuko bashizeho ikintu kivuga yuko iyo mana basenga batayizi. So we're thinking maybe we're missing one God. Let's, for safety, put up this as well, for the unknown. Biraboneka yuko hari akantu bari babuze mu gutahura kwabo, maze bagaca bavuga bati hariho imana tutazi. And Paul, he sees these and he starts to preach to the people that is gathered. Pawulo rero amaze kubona ivyo bintu aragerageza kubasigurira abigisha nk'ikoraniro. And he says, "I know who this unknown God is." Arababwira ati ndazi iyo mana mwiti yitwa itazwi yariyo. And they start listening. Baca batangura rero kumwumviriza. And he starts to tell them, "Do you recognize that this whole world is just magnificent?" Atangura rero kubabwira ati mbega murabizi yuko iyi si turimwo yose iremwe mu buryo bw'igitangaza. Look at the beautiful creation, all the mountains, the sun, the sea, everything. Nimwitegereze ivy'Imana bitangaje yaremye, ari misozi, ari imitumba, ibiyaya, ibiti, bitegwa byose n'abantu. And all the people, aren't they great? Abantu benshi Imana yaremye n'ububasha bwabo bwose. Do you know that there is a God who has made all of this? Mbega murazi neza yuko ibyo byose ari Imana yabiremye? And the Athens, they are leaning in. Abanyefeso rero batangura kumviriza. What is he talking about? Mbega ivyo ariko aravuga nibiki? Is there a God who has made all of this? Mbega hariho Imana yoba yararemye ibintu byose? Yes, Paul continues. He says, God has made all of this. You can see him in all of this. Pawulo aravuga ati egome iyo Mana mwiti itazwi niyo yaremye ibi bintu byose mubona. It's almost like this. Do you have put up your thumb? Ni nkuko twavuga tuti mu kirizuru kumugwanyu. You put up your thumb. Yes. Ni mu kirizuru kumugwanyu. And when you look at it like this, muhindukije mukagwitegereza neza gutya, and you see there are all these small lines. Murashobora kubona utwo turongo duto duto turiko. And if you compare your thumb to the one next beside you, ni washobora kuja kugereranya utu turongo turi kuri iki gikumu cawe n'icya mugenzawe, you will discover that they are not the same. Muraza gusanga bidasa namba. Actually, your thumb trim is unique for you. Mu bisanzwe utu turongo two kuri iki gikumu nutwi wawe nta wundi afise utumeze nk'utwo twiwawe. There's no one in the whole world that has the same thumb as you. Nzima mu mamiliyaridi dufise nta numwe afise uturongo nk'utwo twiwawe musesha. You can look afterwards. Murashobora kuza kubiraba aho muza kuba muri. If you find one with exactly the same, come to me. Nimwasanga hari umuntu asesha n'uwundi muze kuca mungarukako, and I will give you a reward. Ndaza kubaha agashimwe uza kubitora bisa. It is impossible. Ntibishoboka. And what Paul is saying is this: nuko rero Paul arabivuga muri aya majambo. Everything that is created, ikintu cyose uko caremwe, all the things you see, everything you experience, byose uko mubibona byaremwe, it's God's own thumbprint on the world. Ni igikumu cyuhoraho yazanye ashira ngaha ku bantu mwisi. And the people, they asking, why is this like this? Abantu batangura kwibaza mbega uyu kubera kare ko ratubari. And Paul, he says, it's perhaps you may find him through his creation. Paulo arabishura ati nimwagerageza kurondera n'ubushakashatsi bwanyu murashobora kuyitora iyo Mana. He says that God is omnipresent. Aravuga ati Imana iri hose murashobora kuyibona mu bumana bwayo hose. Omnipresent means that he is everywhere. Kuba hose kw'Imana bisigura yuko Imana atakibanza na kimwe woyiburamwo iri hose.
He says he doesn't live in a temple or a church. aravuga ati ntabwo ikeneye urusengero He doesn't cyangwa live, inyubako. he doesn't live in the idols and the things that you have made. ntabwo woyisanga muri ibyo bintu mwubatse by'ibishushanyo. No, the whole world is his. Kuko isi yose mubumbe wayo yose ni yayo. The whole universe is his creation. Ni ukuvuga itazanure ryose ni ryayo. Do you see his thumbprint? Mbega ntimushobora kubona yuko ari utu turongo two ku gikumu cyayo. And this is the first sign of God's presence. Iki rero ni ikimenyetso cya mbere cy'ukubaho kw'Imana. This is what we call the omnipresence of God. Nacyo gituma tuvuga yuko Imana iri hose. So this can be the omnipresence here. Iki kirashobora kwerekana ukubaho kw'Imana hano. So God has shown himself through the creation so we might find him. Imana yari yerekanye mu byo yaremye kugira ngo dushobore kuyibona. But then he continues to say, nuko rero arashishikara aravuga ati in verse 30, ku murongo wa 30 aravuga ati, he continues to explain that even though God is shown through his omnipresence, aravuga ati nubwo Imana yiyerekana mu byo yaremye, something new has happened. hariho ikintu gishasha cyabayeho. God has sent a man Imana yararungitse umuntu to be among you kugira ngo abane namwe abe muri mwebwe, and to reveal himself to you. kugira ngo abihishurire. He has sent his own son, and the evidence is that he has died and rose from the dead. Yarungitse umwana wayo w'ikinege nk'ikimenyamenya, arapfa ariko kandi arongera arazuka. So Paul explains, before Jesus you had God's omnipresence. Paulo aravuga ati imbere y'uko Yesu aza, Imana yarerekanye ukubaho kwayo mu byo yaremye. But now he has sent Jesus, his own son, to be present among you. Ariko si ibyo gusa, yarongeye ko nakandi kantu karengeje, irungika umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo kugira ngo abe muri mwebwe. God's self in flesh and blood through his son Jesus. Imana ubwayo mu buryo bw'umubiri biciye mu mubiri wa Yesu Kristo. So this extraordinary thing that the Bible talks about is this. Ibi bintu rero by'igitangaza Bibiliya iri kuratubwira muri ubu buryo. God has come to us in Jesus Christ. Imana yaje kuri twebwe iciye muri Yesu Kristo. Fully God and fully man. Imana mu bumana bwayo n'umuntu mu buntu bwayo. And he walked among us just like you and me. Hanyuma ibana natwe, igendana natwe nk'uko umubona turiko turagendana wowe Lived a nanje. sin-free life. Aba mu buzima and he bwo ngaha nyene ku isi, proclaiming that God's kingdom is near. hanyuma rero Yesu aratangaza ati ubwami bw'Imana burabegereje. It's coming. I'm among you. Buraje, buje muri mwebwe. And he did all these miracles. Agakora ibitangaza byose uko mubona yabikoze. And then on the cross, hanyuma rero aja ku musaraba, Jesus took the whole world's sin and shame. Yesu yikorera isi yose n'ibyaha byayo n'ibimaramare. He bore it in his own body. Arabyiremeka mu mubiri wiwe. And when he was nailed to the cross, igihe rero yarabambwe ku musaraba, your sins and my sins were also nailed to the cross. ibyaha byawe n'ibyaha by'iwanje byose yabibambye ku musaraba. And then he died for you and for me. hanyuma rero arapfa ku bwawe no ku bwanje. God himself in flesh and blood died for you and me. Imana mu mubiri irapfa ku bwawe. And they buried him and tried to hold him down. hanyuma rero baramuhamba bagerageza kumugumizayo. But on the third day, ariko ku munsi ugira gatatu, he rose again. arazuka. The evidence that God is among you. Ikimenyetso yuko Imana idapfa yama muri twebwe. So you know, Jesus, he preaches, he teaches, he has all the
all the disciples. Murabizi neza yuko Yesu yigisha akavuga ubutumwa agendana n'intumwa. And Jesus, God himself in flesh and blood, is present among us. Imana ubwayo mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'ubumana bwayo iba muri twebwe. So first we had God's omnipresent, he's everywhere. Nuko rero turafise Imana iri hose. And you can recognize this. Kandi murashobora kubibona. Even people who don't know God can recognize this. N'abantu batazi Imana ivyo barashobora kubibona. Why do you think people pray to things that is not God? Mbega mwibaza ko ari kubera iki abantu basenga ibitari Imana cyangwa ibishushanyo tuvuga? It's a sign that they have understood that there must be something more. Ni ikimenyetso cy'uko batahuye ko hariho ikindi kintu kirengeye, but they are looking in the wrong place. Ariko bakaja kurondera ico kibirengeye mu bibanza bitari byo. Because it's only in Jesus that God can be found. Yesu wenyene yerekana ubumana bw'Imana nzima. So can you imagine being one of the disciples? Mbega muribaza ivyiyumviro by'izi ntumwa uko bari korana na Yesu? Being with Jesus himself in his presence. Ugasanga bari kumwe na Yesu bwiwe yiyerekana ari kumwe nabo. Walking, talking, learning from him. Akora akavuga bamwigako. It must have been amazing. Biraboneka neza yuko byari ibintu binezereye by'igitangaza. But when we read in Acts, we know that even though God is omnipresent, ariko turabizi neza yuko naho Imana ibonekera muri byose kandi bahose, and Jesus came to forgive us all our sins, Yesu yaje kugira ngo duharigwe ibyaha byacu byose, and to reconcile us with God, kandi iduhuze n'Imana. he left. Yaragiye. If you read in Acts chapter 1, iyo dusomye mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere, are you with me? turi kumwe mbega? Okay, do like this on your neighbor. Koma mugenzawe And tell your neighbor this. mubwire, The Musungu is preaching. umuzungu ariko arigisha. It's kind of good. Bimeze neza. Try to stay awake. Gerageza ube maso. Okay. Are we awake? Nibaza ko mwabyutse abari baryamye. So, in Acts chapter 1, nuko rero mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere, we read in verse 9. turasoma ku murongo w'icenda. Jesus, he had just said to the disciples, aha Yesu yariko arabwira abigishwa biwe, but I will leave you now. ati ubu rero ndagiye. And then this happens in verse 9. Ku murongo w'icenda rero ibi nivyo byaciye biba. Amaze kuvuga atyo aduzwa babona, igicu kimukura mu maso yabo. Yeah. So you have all the disciples standing on a hilltop. Biboneka yuko ababigishwa bari bahagaze kuri uwo musozi. And Jesus has said some things to them. Yesu yari yamaze kubabwira ibintu bitari bike. And then he is lifted up on a cloud. Hanyuma rero atangura kuduzwa mu bicu babona, away from them. Aho rero yari amaze kuzimangana, basubira kumubona. Jesus is leaving the building. Yesu arava muri iyi nyubako. Now we call this, no, this one is back. This is omnipresence. Omnipresence is still here. Kuko cerekana ubumana bugumaho. We call this Ascension Day. Yes. Uwo munsi tuwita umunsi wa asansiyo, umunsi w'iduzwa rya Yesu. And in the church we celebrate Ascension Day. Kandi mu ishengero turahimbaza uwo munsi n'inguvu nyinshi. You do it in Burundi? Mbega mu Burundi turabikora? Ego? Ah, yes, good. So we have a celebration that Jesus has left us. Turagira umunsi mukuru duhimbaza iduzwa rya Yesu Kristo mu ijuru. Isn't that strange? Mbega ntimubona ko ari iby'igitangaza? All the disciples standing on the hill and seeing Jesus leave. Igihe abigishwa bari bahagaze kuri uwo musozi babona Yesu aduzwa. Do you think they went into like a party?
mbega mwibaza yuko banezerewe nk'abobyina nk'umunsi mukuru? Jesus is gone. aho baririmba ati Yesu araduze. Mwibaza ko ari uko byari bimeze? I don't think so. Sinibaza ko ariko byari bimeze. I don't think so. Sinibaza ko ariko byari bimeze. They had been with Jesus, they had lived with him, and now he's gone. Bari barabanye na Yesu, bamwumva bamubona bakora ibitangaza, none arigiriye. How can this be something good? Mbega ivyo byoba byiza gute? The answer is found just some verses before. Turabona inyishu mu mirongo. It says in chapter 1 verse 5. Ku murongo ugira gatanu haravuga ngo kuko Yohana yabatirisha amazi, ariko mweho mu minsi itari myinshi muzobatizwa na mpwemu yera. So Jesus had talked to them and he had said this. Igihe Yesu yariko arababarira yababwiye ngo, do you remember when John baptized you in water? Ati mwibuke igihe Yohani Batista yababatiza muri Yorodani. I have another baptism for you. Arababwira ati ndafise uwundi mubatizo nzoba. There is something coming that is greater than being baptized. Umubatizo udasanzwe nk'uwo mwarabatijwe. Something that is even greater than having me, Jesus, by your side. Umubatizo uhambaye kuruta mbere yuko nogumana namwe muri ubu buryo bw'umubiri. In a few days you will receive the Holy Spirit. Mu minsi itari myinshi mugiye kuronka mpwemu yera. And this is the third way that God's presence is known. Kandi ubu n'uburyo bugira gatatu Imana ikorera mu bantu. When the disciples came to Jerusalem, they started to pray. Igihe intumwa zasubira Yerusalemu bagiye mu cumba barasenga, asking God for the Holy Spirit. Basenga basaba Imana ngo irungike mpwemu yera. The Bible says they prayed for many days. Bibiliya iravuga yuko basenze iminsi itari mike. And then after a while, haheze igihe kanaka, there was a large noise, a big noise. Baumva uguhinda gukomeye cyane. And tongues like fire came upon them. Ibirimi byigabanije nk'umuriro babibona biri ku muntu umwe wese. They started to speak in tongues. Batangura kuvuga mu zindi ndimi. And received the Holy Spirit. Baronka mpwemu yera. The Holy Spirit is Jesus himself through his Spirit with you. Mpwemu yera ni Yesu wenyene ubwiwe mu buryo bw'impwemu akorera muri wewe. Now God's omnipresence, that is good. Ukubaho kw'Imana kubonekera kubaho hose kw'Imana kuri ngaho kuraboneka. Some people may find God through his omnipresence. Bamwe barashobora kubona Imana muri ubwo buryo bw'ivyo yaremye. It can sometimes be hard. Birashoboka ugasanga biragoye. But through Jesus Christ we are all invited to be in God's presence. Ariko muri Yesu Kristo twese duhawe ikaze, duhamagarirwa kuba mu bumana bw'amahibiye bidashira. And when Jesus left, he gave us something even better. Igihe rero Yesu yagenda yadusigiye ikirengeye ibintu byose. His Holy Spirit. Mpwemu yera w'Imana. Now, to have the Holy Spirit in your life, kugira ngo rero uronke mpwemu yera mu bugingo bwawe, it's a bit like when I came to Burundi the first time. It's a bit like when I came to Burundi the first time. Byogereranywa nk'igihe naza mu Burundi ubwa mbere. I had never been to Burundi before. Sinigeze mba mu Burundi imbere y'igihe naza. But I had some friends, they had been here before. Ariko hariho abagenzi babaye hano. And they started to tell me about Burundi. Baragerageza kumbwira amakuru y'i Burundi. They told me that when you land the plane in Bujumbura, barambwira bati igihe wurudutse indege ku kibuga c'indege Bujumbura, and you open the door, it will be hot. Hanyuma imiryango ikugurugwa uzohura n'ubushuhe. And it's going to be humid in Bujumbura as well. Kandi hariho like humidity canke water. Amazi mu kirere.
cyo kimwe n'ahantu hari sek canke humye. And they also told me that Burundi, it's a beautiful country. Kandi baramubwira bati Burundi ni igihugu ciza cyane. It has all these hills. Hari imisozi myiza. It's almost like a fairy tale. Ni nkuko doboneka ari like a story for ni children. nkuko yoba ari nk'imigani bariko And barambara. on the hills they are growing tea and Kuri coffee. iyo misozi urasanga hariko ibiti byiza n'ubwatsi bwiza. And in Burundi, the avocados are big as footballs. Kandi Burundi amavoka yaho ni manini nk'umupira wo gukina n'amaguru. And the mangoes, they have fallen down straight from heaven. Kandi rero amazi cyangwa imvura, The most delicious mangoes in the world. Gomerera iyo misozi n'ivyo bitegwa hakaguma hatotahaye. And my eyes was like this. Hanyuma rero nanje nkugurura amaso n'amatwi kugira ngo numvirize ivyo bariko barambwira. It sounds amazing. Birumvikana ko ari bitangaza. And then they continue to tell me the people of Burundi. Barashishikara bakambwira bati abantu b'i Burundi. Oh, it's a good people. N'abantu beza cyane. They are beautiful. N'abantu beza cyane. They are kind. Bagira ubuntu. You will have a lot of fun together with them. Uzonezerwa ndi wabashikamo. Oh, the Burundian people, they are the best. Kubera Barundi n'abantu beza cyane kurusha abandi bose. So they explained all of this to me. Ibyo byose bagerageza kubinsigurira. They even showed me pictures. Bakagerageza no kunyereka n'amafoto baba bafashe bakayazana. And then I came to Burundi. Hanyuma rero igihe naza mu Burundi ubwa mbere, the plane landed. Indege imaze gushika ku kibuga c'indege. And you know, in Sweden right now it's 0 degrees. Murabizi muri aka kanya turiko turavugana muri Swede hari musi ubushuhe buri musi y'igipimo c'ubusa, no kuvuga ni nk'ibarafu. If we put a glass of water outside, uteruye kirahuri c'amazi ukagishira hanze, if you put it outside in the evening, in the morning you will have ice. Mu gihe ushize ico kirahuri ku mugoroba, ejo mu gitondo uzosanga cahindutse ibarafu. It's cold. Harakanye cyane. So when the plane landed, igihe rero indege ishitse ku kibuga, they opened the door. Barugurura umuryango. And I took a step out. Hanyuma nteye intambwe ya mbere nje hanze. It was like this. Byari bimeze nk'uko. Wamenga n'ikintu kimukubise, ubwo bushuhe bwari bwinshi. The heat just came toward me. Ubushuhe bwaciye bumuzako. It was so hot. Hari ubushuhe bwinshi cyane. And wonderful. Kandi byari gitanga. Not at all like Sweden. Ntabwo bimeze uko muri Sweden. And then we started to go by car up to the mountains. Hanyuma rero dutangura kugendera mu miduga tuduga imisozi. And I could see the hills. Nkabona imisozi. The water running through. Barabara rigenda ririnyegetezamo muri iyo misozi. I could smell all the smells. Nkawumva akamoto. All of a sudden the car stopped. Igihe cyose imodoka ihagaze. And they gave us maize. Bakanzanira ibigori. Eating maize like this in the car. Ibigori kwibarabara. Kasanga biraryoshe cyane. And the avocados. Hanyuma rero nshikiriye rero kwivoka. What are you doing with them? Mbega ibi bintu no bigira gute? When we get to heaven, igihe tuzoshika mu ijuru, we will enter through the door. Tuzokwinjira duciye mu muryango. And Jesus himself will say, welcome. Yesu bwiwe aduhikaza ati kaze bene data. Here is your avocado from Burundi. Azoba afise amavoka y'i Burundi. Did you know? I have a secret, small secret. Ndafise akabanga gato ngomba kubibira. Every time I leave Burundi, igihe cyose mba mvuye Burundi, I pack my suitcase full with avocados. Ishakoshe yanje ndayuzuza amavoka. I am not allowed to do that. Ntabwo mba nemerewe kubikora. It's illegal in Sweden. Muri Sweden ntibyemewe. Ariko ni muhore. I confess. Ndabyatuye. But I don't repent. Mugabo sinibaza ko nzobiheba. Oh! The land
was beautiful, the fruit was wonderful. imirima imisozi ugasanga ni myiza cyane ibyamwa by'amako And ugasanga to ni be in byiza cyane church with biraryoha all of you was wonderful. ibintu byose n'aha mu rusengero urabona ko hasa neza hameze neza. To receive the Holy Spirit in your life, kuronka rero mpwemu yera mu bugingo bwawe it's a bit like this. ni nk'uko rero niko bivuga. You can have all the knowledge about the Holy Spirit. urashobora kuba ufise amakuru n'ubumenyi bwa mpwemu yera. You can read about the Holy Spirit. ugasoma ibijyanye na mpwemu yera mu gitabo. You can have people tell you about the Holy Spirit. ukaronka abantu bakubwira ibya mpwemu yera. Like my friends told me about Burundi. nk'uko abagenzi banje bagerageza kunsigurira bambwira iby'i Burundi. But to put your feet on the ground, ariko ushobora guhonyoza ikirenge muri icyo gihugu cy'u Burundi, feel the smells and feel the taste, ukumva akamoto n'uburyohe bw'ibyo bintu, to be surrounded by the warmth, ugaba ukikijwe n'abantu bagutera umunezero, it is another thing. ni ikindi kintu cyo kurundi rugero. There's a difference between knowing and hariho rero experiencing. itandukaniro ryo kumenya ibintu no kubibamwo. Now listen carefully. nuko rero mwumvirize neza. Some of you bamwe muri mwe may be a bit like this. barashobora kuba bameze nk'uko. You have been showing up to church for many years. urashobora kuba waraje mu rusengero imyaka myinshi. You have been singing in the choir, ukaba uri no muri korari uririmba, serving in different things in the church. ukora ibikorwa bitandukanye mu by'ishengero. You have received Christ in your heart. wararonse Yesu mu bugingo bwawe, mutima wawe uramwakira. But there's another gift for you, my friend. ariko hari iyindi ngabire kuri wewe mwene data. You don't have to be satisfied about just knowing about things. ntukwiye kunezererwa gusa kumenya ibintu amakuru. You don't have to be satisfied about the stories about the Holy Spirit, ntukwiye kunezererwa gusa amakuru wagiye uronka about kubijyanye how na other mpemu people yera. witness about His power. aho usanga abantu bakubwira intahe zabo ku bijyanye n'ingene bo babayeho. You can experience the power of the Holy Spirit ukwiye rero nawe kuba muri ubwo bushobozi bwa mpemu yera, and be in the presence of God. ukaba muri ubwo bubasha n'ukubaho kw'Imana, ubana n'Imana. The presence of Jesus Himself ukabana na Yesu ubwiwe in the Holy Spirit. mu bushobozi bwa mpemu yera. The Bible teaches us that when we say yes to Jesus, Bibiliya iratwigisha yuko mu gihe wemereye Yesu akaza mu bugingo bwawe, He moves into our hearts, araza mu bugingo bwawe mu mutima wawe, and you have the Spirit of God in you, ugafita mpemu yera muri wewe, and it's with you everywhere you go. kandi abana nawe aho ujya hose. But you can also get a sense that you can activate that power in your life. ariko kandi urakwiye kumva yuko ukwiye gufurura ubwo bushobozi muri wewe, ukenyegeza umuriro ukaduga. The joy of hearing God's voice through His Holy Spirit. hari umunezero mwinshi cyane kumva ijwi ry'Imana mu bushobozi bwa mpemu yera. When you read the Bible, pray the prayer, Holy Spirit, open the word for me. igihe uba ugomba gusoma Bibiliya, senga Imana uti Imana ugurura umutima wanje, umpe mpemu yera nyigisha. And the Holy Spirit can guide you. mpemu yera aca kurongora. The Holy Spirit has gifts for you. You can get the gift of prophecy. mpemu yera arafise ingabire kuri wewe, ashobora kuguha uguhishurirwa, Speaking in new cyangwa tongues. ubuvugishwa, cyangwa ukumva uvuga mu zindi ndimi, To be able to interpret tongues. ugashobora no gusigura izo ndimi zitamenyekana. And of course, the Holy Spirit is your helper and your power. birumvikana kandi ko mpemu yera ariwe mufasha wawe kandi niwe bubasha ubushobozi uzobufise. My teaching today is very simple. inyigisho yanjye rero uno munsi iroroshe cyane. We realize that God, He is omnipresent. turamaze kubona yuko Imana iba hose, iri hose. We see His fingerprint all out through creation. turashobora kubona ikimenyetso cy'igikumu cyayo mu byo yaremye hose. And we know that Jesus came to save us. turazi neza kandi yuko Yesu yaje kudukiza. And when we turn to Him igihe rero tumuhindukiriye tukamwakira, and put our trust and faith in Him, tukamwizera tukamwizigira,
He saves us and He is with us. acadutabara kandi akatwihishurira. But His presence is now known through His Holy Spirit among ariko us. kandi dushishikara kumumenya no kubana nawe mu bushobozi bwa mpwemu yera. So you can have the Holy Spirit inside of you, nuko rero urashobora kugira mpwemu yera, ugafita mpwemu yera muri wewe, guiding you, leading you, akurongora kandi akuyobora, speaking to your heart, avugana n'umutima wawe, giving you strength. yongereza ukwizera kwawe. And the good news is that the Bible says that this is for everyone. Inkuru nziza rero kuri ibi turiko turavuga nuko iyi ngabire ari ku bantu bose. Everyone who receives Jesus can receive the Holy Uwari Spirit. we wese yakiriye Yesu Kristo aca afite ububasha bwo kuronka mpwemu yera. So later on we will pray. Nuko rero tugiye gusenga. And if you have a longing for God's presence in your life, ni waba wumva ufise ishaka ryo kuronka Yesu mu bugingo bwawe na mpwemu yera, something that goes beyond His omnipresence, ibirengeye uko wo mubona mu biremwa vyiwe yaremye, you need His power to break through in your life. ukwiriye ubushobozi bwo kwinjiramwo mu bugingo bwawe. You should come with a humble heart ushobora kuza rero n'umutima uciye bugufi and pray a simple prayer. hanyuma usenge iri sengesho ryoroshe. Holy Spirit, uravuga uti mpwemu yera, come into my life. ingo mu bugingo bwanje. And God, He is a giver of good gifts. Nuko Imana ica iguha ingabire nziza. And when we ask, we will receive. Kandi iyo usabye urahabwa. So without moving, mutavuye aho muri, if you want to receive the Holy Spirit in your life, ni waba wumva ugomba mpwemu yera mu bugingo bwawe, just where you're sitting, just open your hands. wicaye ngaho nyene ni wiyugurure mu mutima wawe, like you are receiving a gift. nkuko woba uri kurakira ingabire. And I will pray a short prayer. Ndaza gusenga rero isengesho rigufi. And to receive the Holy Spirit, sometimes it's powerful. Mu kuronka mpwemu yera rimwe na rimwe araho usanga ari ubushobozi burengeye bwinshi. But it's also as a whisper. Ariko kandi hari naho iba ari nk'ijwi yongorera. I will pray a short prayer, and as you walk on from this place later on, ndaza gusenga rero hanyuma nawe nze kugusaba ugume ngaho uri. when we leave the church igihe tuza kuba tuvuye mu rusengero, and Monday comes, kuwa mbere hagashika, Tuesday, Wednesday, kuwa kabiri cyangwa kuwa gatatu, pray this simple prayer. uzoshishikare usenga iri sengesho And you rigufi, will learn to know the Holy Spirit's voice. kandi uzogenda wiga kumenya ijwi ryongorera rya mpwemu yera. Let us pray. Nuko rero ngo dusenge. Holy Spirit, we welcome you. Mpwemu yera turaguhaye kaze. Fill us with your power. Utwuzuze ububasha bwawe n'ubushobozi. Fill us with your presence. Ubane natwe twumve ukubaho kwawe muri twebwe. Holy Spirit, come. Mpwemu yera ingo. Amen. Amen. Hosanna, Hosanna, uri ejuru. Hosanna, Hosanna, uri ejuru. Turaguhimbaza, Turaguhimbaza, naho wanye nawe. Turaguhimbaza, Turaguhimbaza, naho wanye nawe. Isina nawe nubawe. Isina nawe nubawe. Hosanna.